Urwego rujejwe gucungera isoko ry'imitahe rufadikanije n'ishirahamwe rijeje gutunganya ihuriro ry'abanyamitahe batunganije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 22/0 umwaka w'ibihumbi 2025 uruganda kubajejwe kuzokora ibikorwa bitandukanye bisoko ry'imitahe. Dr Arsene Mugenzi umuyobozi mukuru ajeje gucungera isoko ry'imitahe atubwira intumbero zine zari zigize ugo ruganda. Inama y'uno munsi yari inama yerekeye abajejwe kuzokora ibikorwa bitandukanye ku isoko y'imitahe. Iyo nama yari itunganijwe mu ntumbero nuvuga zine zitandukanye. Iya mbere yari yo gusubira kubibutsa amategeko agenga isoko y'imitahe mu Burundi ayamaze kujaho amategeko abagenga. Intumbero ya kabiri yari yo kurabira hamwe ibikorwa bitandukanye n'ababikora ku isoko y'imitahe. Intumbero ya gatatu yari yo kwerekana ibikorwa nyezina byerekeye bivugwa ko ari ibikorwa by'isoko y'imitahe n'ibikorwa bitari byo hamwe n'ibigurishwa ku isoko y'imitahe biherekeranywa nk'ibigurishwa ku isoko y'imitahe byari byo n'ibitari byo. Intumbero ya kane yari yo kubereka urukurikirane rw'ibikorwa kugira ngo umuntu ashobore kuronka uburenganzira bwo gukora ku isoko y'imitahe, nibiki bigize iyo dosiye azana, nibiki umuntu ashimikira ko gusumba ibindi. Iyo muyobozi mukuru w'ugo rwego aratwiganira bimwe mu byo biteze inyuma y'ugo ruganda rw'imisi ibiri. Inyuma y'inama ico tugiteze mu buryo bubiri. Bwa mbere twiteze yuko abasanzwe barasavye kwemererwa gukora ku isoko y'imitahe batahurana ntaryo ibikorwa bibarindiriye ibyo basanzwe bakora n'ibikorwa bazokora, kuko byaribonekeje yuko abamaze kuronka ugo ruhusha hariho abataratahura neza na neza ibikorwa bajeje byari byo, kwari kubakangurira rero gusubirana ntaryo kubereka ivyo bikorwa byari byo. Intumbero ya kabiri niyo guhamagarira abandi bataraza mugabo bariko baritegura kugira ngo bitegure neza gusumba aba mbere, bizoheze bitwara umwanya muto kugira ngo dushobore kubemerera. Ku munsi wa mbere w'ugo ruganda hizwe impinyanyuro zigera kuri zine, bahanahana ijambo kuri zo mpinyanyuro bongera barabinoganza bari mu migwi.